Bakunzi b'ibiganiro vyacu bica kuri yimbonesha kure IWACU BETHEL TV. Turabaye kaze tubifuriza n'umunsi mukuru wa bonane mwiza. Kuri uyu munsi rero twagomba tubamenyeshe IWACU BETHEL ko twuguruye urubuga rwitwa IWACU BETHEL TV. Rero ntituri twenyene, turi kumwe n'umutumire. Mukanya arabibwira abasangize n'intahe y'ingene Yesu agira neza. Muraja guheza jigwa kandi muraja kunezerwa. Tutaravuga vyinshi rero turabaye kaze abari ngaho Beteli, abari hanze y'igihugu n'abandi mu mihingo itandukanye. Aha ni IWACU BETHEL. Rero turi kumwe n'umutumire wacu. Mbere ko tumuha kaze ngo tuganirize anabibwire, twagomba tumuhe kaze abanza asenga Imana hamaca atuganirize Imana ku mutima. Kaze Yesu amuhezagire. Mwakoze kadusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu nziza, Imana yera, Imana muzigamye wacu. Turagushimiye cyane, turagukengurukiye ukuntu wagiye urabana natwe. None nyakubahwa mwiza, udushikanye kwino saa nziza tugehumeka umwuka w'abazima. Kandi turagushimiye no kubw'iki kiganiro udushikanye ko nuhabwa icubahiro. Nyakubahwa mwiza, kakanya turaguhaye kazi na karibu kugira ngo utangurane natwe kandi uze kubana natwe kandi uze gusozerana natwe. Uzobukoze igishinga ntahe tugomba ducisha aha hantu kize gifashe abatari bake bazocyumviriza. Urakoze nyakubahwa kuri kumwe natwe kandi uzoshishikara kubana natwe muri byose na hose. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisavyemo. Amen. Murakoze cyane rero turabahaye kaze. Ego murakoze. Mwotangura mutwibwira akazina. Ku mazina yanje nitwa Niyo Gushimwa Marie Rose. Ego. Niyo Gushima Marie Rose yavukiye he? Je navukiye mu ntara ya Kayanza, komini Kayanza, umusozi Kinzobe. Niho navukiye. Yavukiye Kayanza, komini Kayanza. Mu uyu munsi turi kumwe Bujumbura. Ego. Turi Beteli aho benshi bita ku Dorosale. Ego. Beteli dusanzwe dukora imirimo y'Imana. Urugendo rwawe kuva mu Kayanza no gushika Bujumbura vyagenze gute? Urugendo rwawe kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Byose gira ko tuganiriza kugira abantu baje kugukurikira bakumve neza utahuritse. Ego. Jewe mu Kayanza narahavukiye ariko hakuru nabaye mu gisagara cy'Ingozi. Ego kugira hanze mw'iki gisagara cya Bujumbura nabanje kuba Ingozi. Hanyuma Ngozi narakoreye ibikorwa by'Imana. Ego mu icengero rya Panikote rya Gashikanwa. Ego ububwiriza bwanje ni Kanyamira ubuye. Ego naho nakorera ibikorwa by'Imana byo kuririmba n'ibindi by'ishengero. Kwa Pastor Siriyake. Oya. Pastor Siriyake akorera ahantu bita Ingoma. Natwe turafise abandi bari baturongoye ku Rubuye. Turafise abandi ba pasteur bari baturongoye. Ego pasteur umwe yitwa Pasteur Jonas. Ego nundi Pasteur François, nundi yitwa Pasteur Godefroid. Dufise abapasiteri benshi twebwe iwacu twarahezagiwe. Baramutse cyane rwose mu izina rya Yesu. Uko ndaziganira bazokibona. Nabo nyene ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nasiri yake turamuramukije hari hose. Ego nawe ni inshuti yacu. Nawe nyene turamuramukije. Murakoze cyane. None twagomba rero tugire ku muriri tugomba kutuganiriza. Ariko tutakugoye twagomba tangura tuganiriza ingene wahuye na Yesu, twakira Yesu. Hamuca ugira kuri ntahe yawe kugira abantu badukurikira umve Marie Rose neza uwo ari we n'ingene yahuye na Yesu. Hamubone kubandana.
Yesu abahezagire. Jewe nakuriye muri Sunday school. Ego narasengeye ahantu bita mu Marambya muri Kayanza. Ahantu mu Marambya nkiri umwana. Mu nyuma ntitwabaye tukibandanya aho kuhaba. Twarimutse hanyuma cambandaniriza ubundi buzima ahandi hantu. Ubwo buzima ndabubamwo aho hari Muyinga. Muyinga hanyuma rero kubera mama niwe yarakijijwe papa adakijijwe ivy'agakiza rero ntivyoroshe kubera uko kuntu abavyeyi umwe yarakijijwe uwundi adakijijwe ntivyoroshe. Ariko mama yari yagiye gukizwa papa yabimwemereye mugabo mu nyuma biranka arabyanka arabigwanya. Natwebwe abana urumva ko tutasha tworoherwa. Keshi twarakubitwa katubuza ntidukurikire mama ntitukuje gusenga. Hanyuma nyene tukagira intuntu n'umubabaro. Keshi rero je kubera narakundwa na papa cyane twaragera igihe yaratubujije hanyuma tukagera igihe tukabimusaba nka jewe nkagenda kubimusaba kubera yankunda. Hari igihe yambwira ngo genda canka kanyankira. Kindi gihe ashaka nyene nko kugora mama canke ngo nyene aronka intandagaro yo kumukubita n'ibindi. Kaca twese atuburiza hamwe twese. Mugabo mama yarakunda Imana cyane. Mama yarakunda Imana n'ubu aracyayikunda. Acariho? Ego. Papa aracariho? Ego. Yahavuye akizwa nawe? Byagiye biragorana. Hama rero mama yaremera yabona amaze nk'amezi 2 ataja gusenga akatubwira ngo bane je ngo magende gusenga. Uwo papa yari yarafashe impuzu ziwe zose arazinyegeza kugira ntaro ivyo yambaye gusenga. Mama akemera kugenda gusenga muzo muhira. Yagera nka hafi y'urusengero agatira izo yambara. Hanyuma rero yavayo akaca asanga papa yiboreje yanyoye ibiyoga bimwe bikaze kugira ngo aze kumukubita nyene afisi atampuwe. Ko bitari vyoroshe. Mama rero hanyuma tukamubwira ati mama bimeze uku nuku ntangorane bana banje mvuye gusenga ntaco. Mama agasanga papa yamaze kumwitegurira nyene ko ategezo kumukubita. Mama akakubitwa gose atampuwe atakigongwe azira agakiza. Muri abana mwikunda ko munamutabara? Jewe kubera narakunda mama cyane. N'ubu ndacyamukunda mama gose. Hama rero jewe nije nubahuka mu bandi bana bose bakuru banje batinya nije nubahuka nkaca ngenda gutabara mama. Papa nawe akaca shavura mbere shavura ikamwica kubera ndamumutesheje no kurira akarira. Kandi we yaragukunda ntiyashaka gukubita? Oya je ntiyankubita. Kubera ntiyankubita ahubwo yacagira ishavu ryinshi cyane. Ego byo turabibamwo ubwo buzima turabubamwo. Mama kubitwa ziragakiza muga natwe tukiyumvira none twebwe ibi bintu ntidushobora kubiheba ntibikunda. Hama rero tubaye mu bwo buzima haragera igihe rero jewe niga igice kuko je nize igice nkuze mfise imyaka 14. Sinabatijwe ndi umwana atazi yaja niyapfa kuko nije nihitiyemwo kwiga igice. Ndumva ko hageze ko ndaciga hanyuma ndaciga ndabatizwa kandi ico gihe nta na kimwe yavuze. Oya hanyuma rero ubuzima bwanje rero bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nuko rero byagiye biragenda. Murakoze cyane turavyumvise ko rwari urugendo rworoshe ariko ibitoroshe Yesu aravyorosha. Rero turagushimiye cyane gose twagomba rero muduge kwijambo mudushikirize intahe ingene Yesu yabagiriye neza. Kugira n'abantu bari mu kibazo nk'ico wonye bumve ko Yesu agikora yabikoreye Mariro yabikoreye Rose
ashobora kubikorera n'abandi Ego. kaze wese aguhezagire namwe abahezagire hama jewe ntahe yanje reka turabe twishimikize umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Luka. Ego Luka igice c'8 turahera ku murongo wa 40. Ego indangamajambo ivuga ngo Yesu akiza umugore agwaye ubutinyanka azura umukobwa wa Yayiro. Ku murongo wa 40 haravuga ngo Yesu agarutse ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro umukuru w'isinagogi yitembagaza imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aze imuhira iwe kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse kandi yariko arahwera ariko aragenda ishengero riramubanda. Umugore agwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12 imyaka 12 yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutanga mw'ingemu ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impunzu yiwe. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura paterega mwigisha n'ishengero rigutaye hagati rikubanda. Yesu aramubwira ati harunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako. Naho twogezaho. Yesu nashimwe. Ego turabonye aya majambo y'Imana avuga kuyu mumama n'uyu mwigeme tubona ngo wa Yayiro yari kumfiro. Ego Yayiro ngo yari afite umwigeme yari kumfiro yari karapfa, ariko Yayiro yumvise Yesu ari karahita ngo acaza kumwitembagaza imbere. Yesu nashimwe. Aba bantu biraboneka ko bakoresheje ukwizera. Yaba Yayiro cyangwa uyu mumama biraboneka ko bakoresheje ukwizera. Baravuga ati reka tugende twitembagaza imbere ya Yesu. Uwundi akoresha gukora ku buyonga bw'impuzu. Jewe ndazi ninakora no ku mpuzu ziwe zirimo ububasha kandi burankiza. Yesu nashimwe. Ego aya majambo nagenda yasoma mu gihe canje cigeragezwa ry'ubugwaye. Nkama ndayasoma nkabwira Yesu ati none Yesu wewe ukigendagenda ngaha mwisi wagenda ukiza abagwaye wongera uharira n'ivyaha. None jaho ntiwongirira ubuntu nk'ubu wagenda uragirira abandi. Aya majambo rero keshi w'iki gitabo cya Luka heshi ugiye uragisanzurura haboneka ibitangaza Yesu yagiye arakora. Ni byinshi cyane ku bagwaye Yesu yagiye arakiza. Harabo nabukwe wa Petero yaramukijije wa mururumbo.
inabuko wa Simoni yaramukijije wa mururumbo. Ni henshi hari ibintu by'ibitangaza Yesu yagiye arakiza abagwaye intandara, yagiye arabakiza. Ego iki gitabo rero cyaruka kirimo ibintu byinshi Yesu yagiye arahakorera. Rero byaramfashije cyane, ndagisoma byaramfasha nanje bikampa inguvu zo kwinginga Yesu nk'ubwo bugwayi bwanje. Jewe rero mu kugwara ingwara nagwaye yaje buke buke, nkumva umutwe ukameneka nko ngaha gagace ko ngaha, nkumva nko ngaha haramenetse. Je nkabimarana nk'imisi 3 hambabaza cyane, mbere ukamengo havyimbye ijisho nkumva ryavyimbye. Ivyo bikavamwe bikagenda, urundi ruhande nkumva yino hafashwe. Ivyo nkabimarana nk'imisi, ivyo bikagenda nkumva urundi ruhande rwafashwe. Niko uwo mutwe jewe wanje watanguye. Hanyuma aho hari mu 93 uko niko vyatanguye. 93 umva ko byaje buke ariko kugira bikomere cyane mu 97. Wowe muri imyaka 3 yose urumva utwo duce nuko twaje. Ariko rero mu kuvuga iyo myaka 3 wagumwa utwo duce ugumwa utwo duce ego imyaka 3 yose byaraza bikagenda bikagaruka bikagaruka. Abantu bakambwira ngo umutwe ngo bawitaga hanze, ngo ni umutwe wagahanze. Mugura babaza urababaza cyane. Hanyuma rero nkibaza ngo uzokira na mira paracetamol ukamibona na kimwe nkoze. Hama rero ndagumaho ariko mu 97 rero niho wiyerekana gose, uratangura ukambabaza cyane ukanja. Urumva sinaye bwana byare n'umwana wa mbere. Nta n'umwana wa mbere nari bwabyare cyane. Wari wamaze kubaka? Ego cyenda n'indwi nari nubatse, kandi cyenda n'indwi niho nabyara umwana wa mbere. Naramubonye umukozi w'Imana. Ego yatubwiye ubutumwa bwose nijoro. Ego nujye nyene. Ego hanyuma ndawugwara 97, 98, 99 kuduga. Ahantu rero byagiye gukomerera '99 hama uwo mutwe jewe Yesu yagiye kuwunkiza cyane muri 2011 niho rero wakomera cyane. 2011 niho rero byadabuka ndumva ati 94 95 gushika 2011 ugwaye umutwe. Uwo mutwe no muri Tanzania baramvuye. Ho harabonetse tunini, ndatumira ukamengo birapfufahaye, nkamara imisi mikenya ntababara. Kindi gihe bikagaruka nkatumira. Nyuma rero nza kutubura. Nyuma nongeye kuturondera ndaturose ntacyo twatanze. Ego hanyuma rero niho nabona ati ibi bintu si byoroshe. Mugabo uko wambabaza kose sinareka kubwira Yesu biriko birangora. Namambwira Yesu ati Yesu wewe n'ingwara ziruta umutwe wamuzikiza. Amakaseri twamatwumva abashinga intahe ko bakiza amakaseri, twamatwumva abashinga intahe ko bakiza amasida, twamatwumva ibintu byinshi. None ga Yesu uyu mutwe wanje none warananiranye kunkiza. Rero muri 2010 niho haza umuntu arambwira ati hari ahantu bavura ingwara
wogenda bakakuvura tuwo mutwe wawokira ngo bafise sikanera aho hantu rero ndagendayo ngiye bambwira ngo ni sikanere bampaye akantu munafumbata mu kiganza je narinzi sikanere ko ari icuma bagushiramo mugabo baca bampa akantu ngo bafumbata mu kiganza bari abantu b'abanyarwanda bavuye iyo mu Rwanda baje gukorera mu Burundi cyasanga rero sivuriro rivuze imiti nyene tumenyereye yo kwa muganga sanga nabantu nyene baje kwishakashakira ubuzima mugabo bagahenda abantu ngo bariko baravura ego kuko ico gihe kosiyo watanga ibihumbi 10 mugabo basha amahera baka amahera menshi kugira bakuvure jewe ico gihe baca barambaza uko merewe ndabiganira cyambwira ngo imitsi yo mu mutwe yose ngo yarazivye barafyitikiriza nyene abanyarwanda ngo yarazivye ngo yarazivye nca ndababaza ati none kugira mu mvure bigenda gute gutanga ibihumbi 300 nca ndiyumvire ibihumbi 300 ndabona ibintu ntivyari bwaduge ngo bizimbe nk'uko ibihumbi 300 warasuma stoki kagutunga n'umuryango jewe nca ndabwira Yesu turuwasamire turasumisha umuryango ukabaho jewe ndayaterurira aba bantu nkabona abo bahejeje kuvura bariko barababwira ngo ni muce hariya nkabona abantu basohokana ububido bw'imiti utubido tw'imiti y'ikirundi kandi nawe urakijijwe ndavuga ati bwa bundi nagiye ku bapfumu tahantu kumengo ni ku bapfumu umva baratanga imiti bakagwamo tunini two kwa muganga bakakongera bakagwa ngo n'ibintu ngungwa ngo ni ngaburo bakubwira ngo ni ngaburo naravuga ati tahantu ivyo twihanye uzosanga twabisubiyemo none agataho nyene gatonya mwiyo myaka yose ntuigera ugenda kwa bakozi b'Imana ngo agusengere ubyakozi b'Imana ngo agusengere nami imbere y'abakozi b'Imana bandambika kwibiganza nami imbere y'abakozi b'Imana bandambika kwibiganza numva mwiyo 2010 niho ibintu rero byakomera byo mutwe birakomera ikintu bita gukomera urabona uri umuririmbyi Jena ndakunda kuririmbira Imana nubwo ntabizi neza muga ndakunda kuririmba ndakunda korale Jena ari umuririmbyi wa mu makorale abiri hanyuma nararimba muri korale ya mbere nkongera nkaririmba mu korale bita centrale hama rero haragera igihe uwo mutwe undemvya ku buryo ninjiye mu rusengero ibitari bikavuga numva amajwi ngo isohokere ko mutwe wacu karagose nkumva ivyo bintu biranjagaza bikanjagata mu mutwe cyane haje igitari kivuza umujya nkumva mengo nudushinge bariko barazibagura mu mutwe mu mitsi yose mu mutwe kamengo noca shira ko rushika umunwa nkavuza induru ndi mu rusengero nkabwira Yesu ibi uravyemeye nsarire mu rusengero ibi bintu bindemvya gutya ku buryo mengo nosohoka nanje Yesu ni wavyemera ndagwa ngaha tindagwaha nkaca nguma mu rusengero ivyo rero wabivuga ubugingo uriko wumva yamajwi ugabona wisokere nabivuga urumva nta muntu nabibwira kubera uwo mubabaro nije narinda ufise je nyene wasengera mu mutima uvuga ngo jewe ngo ndemira mfire hano hama amajwi nayo yandakubwira ngo wisokere none nk'umuntu yarasanze akijijwe yarazi ijwi ry'Imana n'ijwi itari ry'Imana birumvikana ko iryo jwi itari ry'Imana cyangwa ngo wisokere kubera none nyene narumva ko ari ibindi bintu nyene bije bigomba nyene kunsohora haje umukozi w'Imana ariko aravuga ubutumwa jewe kugijwe risohoka muri mikoro je jya cari donora ku mitsi yo mu mutwe nkumva mengo rirazibuye imitsi yose yo mu mutwe nkumvira pararanganye
nkaca numva noshira urushi ku munwa ngo mvuze induru nkavuga ati Yesu ibi bintu Yesu ndakwinginze ufashe ngume ngaha nkaguma ngwana navyo ndi mu rusengero burya aha mu gahanga murabona ukuntu hameze ko mengo na amameze uko ivyo vyavuye ku mutwe nagwaye umwanya munini kuko nama nijiriwe nama tamunezero nama mfise agahinda mvuga ati none ibi bintu bizogera iherezo ryavyo ryari nkabwira Yesu none Yesu uzonkiza ryari je ko ndumukozi wawe agukorera nzokira ryari erega niho nabona ati ibi bintu ni ibintu bishaka ntidushingira intahe Yesu ntituvuge ko Yesu akiza kandi akiza none wewe nzoza kubwira umuntu ngo ngwizere Yesu arakiza kandi nanje nama nijiriwe nama igisata nk'iki azovyemera ko Yesu akiza ambwira ati Yesu oya ntabara nibigomba ntidugushingira intahe ego haragera n'igihe rero bikomera gusa nari narabwiye Yesu ati Yesu sinzopfa njyamye muhira kubera umutwe hageze mu gihe cy'igikorwa cyawe nzogenda hageze umwanya wo gusenga nzoduga senge mugasi nzoryama mu nzu haragera igihe ibintu bimbako n'umushinga ntahe wanje atazi kuko harageze igihe ndibuka igihe kimwe nari mu ikaburimbi ndiko ndagenda nari mvuye aho nkorera ndiko ndataha nza numva amajwi ariko arankwegera mu ikaburimbi hagati guhagarara ngo mu ikaburimbi ngo izo modoka zose zitera imigere guhagarara mu ikaburimbi ngo uzura zitera imigere ndagwana nayo majwi ndakemeya uwo munsi aho nagiye mu iryo barabara ngo je mu ikaburimbi hagati uje gutera imigere imodoka urumva ko shetani afise amangete menshi cyane ego burya ntimuze mubone bajya abantu basara biza bumva kandi ngaho ntugire ngo abo twabana mu rusengero bose bari bazi iyo ngorane bizi abantu bake cyane nkabona bibwira gusa nimufashe gusenga jewe ndamenetse umutwe kandi bumva ni wa mutwe nyene bumva ko ari wa mutwe usanzwe mbwa ntibamenye ububabare mfise uko bungana kuko ububabare nari mfise nta muntu nari kubusigurira ngo abwumve oya n'umutware wanje ntabwo yumva ntabwo yatahura harageze igihe rero mbone iyo ngwara mbere igomba kunteranya n'umutware kuko haragera igihe jewe ntashe mvuye ku rusengero nkaca sanga abana bakije televiziyo umutware wanje hari igihe nawe yayikunda agaca yicarana n'abana nko muri salo nkababwira ati nukuri ndabinginze muzimye iyo televiziyo canke yugurure radio nkaca nabwira ati ndakwinginze zimye iyo radio nama ni ibintu sinzi ko muzi iminzerere yo mu gahinga mw'ishamba iminzerere nama ni ibintu by'iminzerere mu mutwe sinzi ko muranywa nka kinine ngo mwumve ukuntu kinine umuntu yoba yaranyoye ngo yumve ukuntu amera mu mutwe iyo myaka yose rero nayimaze ifite ibintu bimeze nka kurya umuntu yanyoye kinine nkama numva ibintu bihinda bivuga uko kuntu mwumva aho mwibarabara uko kuntu hariko harahinda umutwe wanje niko wama kama ibintu bihinda nkamengo imodoka ziriko zirahita iyo ntambara rero ndayimarana iyo myaka ariko bimeze mugabo ico nari narabwiye Yesu nabwira ati Yesu jewe sinzopfa mpevye kuba mu ngoro yawe naho bizogenda gute nzogwa imbere yawe bigumuko hagataho ego hari abantu bariko baragukurikira ego ashobora kumva umengo n'umutwe nyene ubabara gutyo nyene ego ariko mu bisanzwe uriko arakurikira neza urumva ko hari n'ibindi bintu vy'imiyaga mibi harimo ibitero bidasanzwe hari vy'imiyaga mibi mu nyuma rero umaze kuba wumva ayo majwi akubwira ngo uje gutera imodoka imigere canke nyene ukumva nyene bikubwira ngo usare nyene
wiruke hagati aho wewe ndiko ndavyumva habaye inkomezi zidasanzwe zo kugwana nayo majwi zo gusenga vyagenda gute ngo ushobore kugwana n'iryo jwi kandi urumva ubwenge bwawe bwamaze kugenda bamaze kuba nk'umusazi nubuhe bushobozi waciye uronka kugira bikunde jewe narakemeye ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, Yesu ntabara, Yesu nkiza, Yesu ntabara, Yesu nkiza. Nama muri ivyo naho noba niciye mu rusengero nuko wo twicaranye yumva nguma avuga ati Yesu Yesu Yesu, ntiyamenya nk'ibintu bimba biriko biraba ivyari byo muri jewe. Ego hariho ingwara ugwara kamengo yo guteranya n'uwo mwubakanye. Je mfise umugabo ankunda arankunda kabisa arankunda ego ndamuramukije ego hari mu bikorwa by'Imana mugabo ico kintu ntiyagitahura ukuntu ndababwira ati zimye ibyo bintu ni mu bizimye ntiyabyumva akacambwira ngo none ku rusengero ko ari amahoro kuce nabona ku rusengero ari amahoro none ngo ucuza kutubwira ngo tuzimye ibi bintu ngo tureki yari bwawe mwarimu yari mwarimu yari mwarimu ubwarimu bamusengeye mu bihumbi 2000 wumva atari kera gose bamusengeye mu bihumbi 2000 yari imana imyaka 11 nawe nyene byago byo gomba kumviza radio ntayumvise ko yaraharuhiye nawe nyene arumva gusa ntiyumva uburemere bw'ingwara ngwaye hanyuma amaze kubona rero ko nawe yumva ngo umutwe akumva ngo n'umutwe nyene ntiyumva ivyo ari byo haragera igihe jewe mvuga ati Imana ndabona uburemere bw'iyi ngwara umugabo ntabwumva nta nubwo abona ese none ngamana wobimwumvisha gute kugira basagire n'umutware wo kusengera arasengera abandi bagakira mugajewe kubera yumva umutwe ndaryamye umutwe reka nje kuryama umutwe mugakabona ntonda mu bikorwa by'Imana gacambwira ati none ku rusengero ko nabona wirengagiza aha rero niho byase tereka ku rusengero mba ndi kumwe n'abandi ku rusengero ndajinyika bigakunda mugamuhira sinojinyika ntibikunda ngo ihangane rero bihangane kujya wamye wihangana kumbe uko bavuza je ndiko ndapfa ndiko ndahwera nawe ntavyumve hama rero narasenze ndavuga ati Imana ese uwo mwereka uburemere bw'iyi ngwara kindi gihe rero Imana burya yacu ni nziza mama wacu umugani ngo inda woyibaza wayirayeko nawe harageze igihe Imana imutiza kuri wa moto wiwawe uca mu ngwara muzi canke mbere yari ku kazi yari ku kazi Imana iramuha ko akarifiti gatonya ko kuwugwara iyo yarawumaranye nk'iminota nka 10 nagiye numva telefone mama ari hasi ngo ndakwinginze ngo mbabarire ngo burya nagwaye wa mutwe wa mugwara gusa nari bumva uburemere bwawe ngo hamwe wamara kwisaha jewe noba napfuye navuga ati sawa Yesu urakoze kumutijije gusa ntumugumeko turakoze kumutijije hazogira umutware wo kuzaransengera yahora abona mengo ntibisanzwe mu nyuma niho namubwiye ati burya narabisengeye kugira nawe biguce ko kugira wumvirize wumva uburemere bwabyo kugira uzoza uransengera ko harageze igihe bikomera nababwiye ko ukuntu mu mutwe haguma nka kujya kuntu umuntu yanyoye kinine hakamba ibintu kamengo ni minzerere iri kiravuga harageze igihe rero iyi mitsi yino iziragira ngo urumva arateba aravyumva imbere imitsi igiranga umuntu mujyamanya akavyumva niho yavyumva rero ati ivyo biba kuri wewe tereka reka urumva turyamye
yarikoma agasanga ndi maso kuko uwo mutwe narawugwaye sinasinzira oya sinigera sinzira ubuzima bwanje bwose bw'iyo myaka nawugwaye sinigera sinzira yikoma mwijoro agasanga ndakanura uracyakanura terega byase ko ntoritira akanzanira utunini ngo hari utunini twitiro nkadufata ariko je ntitumfate bikanga ko sinzira arabona rero ati bya bintu ni hatari twebwe tutunyoye tuca dusinzira we ntitugufata ndabamwe ubwo buzima hama rero nawe rero yagira umutwaro wo kunsengera aragira umutwaro aramfasha gusenga Imana turaguma ngaho dusenga Imana gusa inkuru y'umwana isubiye inyuma hahandi nagenda kwivuza kwa babantu naciye ndahava afise uburake bwinshi cyane bati Imana kubereke wemeye ko ninjira aha hantu kubereke ibihumbi 10 ego ndabihebye ndabihebye mugaba aba bantu bariko baratikiriza amahera aha ndakwinginze ibi bintu aba bantu baje kwiba Barundi babahenda ngo bariko barabavura kuko babesha ngo bavura amadiyabete bavura ingwara nyene nyinshi cyane avuga ati ibi bintu turabona ko ari abantu baje kwiba amafaranga batanga imiti y'ikirundi natwe twaravyihanye nja mvana agashafu ngaho ko gusenga Imana bugiye nja mpindura isengesho nja mvuga ati Imana nimba ubona ari ryo gare ryanje wateguye nzocamwe mu gutaha uramfasha uzumpe kubibamwo hanyuma umpe kwezwa neza hanyuma uzuntahane ti mugabo nta vuriro nari mubu nzosubirako ndagiye ndakurindire cyanguma senga Imana uko nyene ndayizigiriza bavuga gusengera abagwaye nkahaguruka batuma ko gusengera abagwaye nkagenda nkafukama bakandambika kwibiganza gucyo emwe ntasiba hama rero mu nyuma niho Imana yangirira ubuntu muri 2012 2012 niho Imana yangirira ubuntu irawunkiza mukunkiza narose inzozi ndota jewe mbona ngiye kwa muganga hajya nyene ntamaje ninjiye ikigo cyo kwa muganga nca mbona umuntu yambaye itaburiya yera nkari imbere aca arambwira ngo wewe ntiwirigura shikino ngo genda ukoreshe ngo ibi nibi ngo iyo ngwara yawe cikira yakubwiye ibiki nibanga oya sibanga ko nasanze ibintu byose Imana yaremye Imana yashize ku isi bidufitiye akamaro ego bidufitiye ikimazi ko yambwiye mwizo nzozi wo muganga nabona yambwira ngo genda unywa amazi menshi iyo ngwara yawe izocikira amazi mubona mengo yoba afise ikimazi cyane gose mengo tuyanywa kugira ngo inyota ihere yego icaka gihere c'inyota mugabo urumva ko Imana yayakoresheje kugira nanje umuti ingwara y'urwaye imyaka 10 20 94 gushika 2012 iyo nayikuye ku iyo itatu mugaho byakomereye kuva kuri 97 iyo myaka ingahe nayikuye urumva hashasga 15 imyaka 15 ugwaye abaganga bose babahetuye ko mu muti ari amazi yego tuko turakana ku musozo ego uri mu nzozi ubona wogiye kwa muganga uja wumva umuntu akubwiye ngo wowe niwisubira inyuma ingwara yawe dufata amazi menshi umwe uzobukiza ego ucurikangura ndibaza wace wikangura jewe naciye nikangura
mu nyuma umutware wanje je ndamubwira ati burya rero narose inzozi kunuku nuku kandi bambwiye kunywa amazi menshi. Uwo muntu yambwiye kunywa amazi menshi. Ego ti wo muganga sinari bwamushikire gusa namubonye yambaye itaburiya ari kure yanje carambwira ati we ntiwirigura shikino subira inyuma utahe uze kunywa amazi menshi yo ngwara yawe uzocikira. Tireo ubu ngomba ndayaheshe ndayanywe. Ego urumva utangura kuyanywa. Ego uhere umwanya uyanyoye umutwe uragenda burundu. Jewe sinokubwira ngo umutwe wagiye gutya na gutya na gutya nagiye kwisanga nakize muri 2012. Yesu araryoshe kabisa. Imana ibinkoreye ibitangaza nk'ivyo. Ubu nubwo ngware wo mutwe singwara nk'uwo w'ico gihe kuko sinokubwira ukuntu wanje akaza kugira akakwibutse gushima Imana ko wakize. Ego ego intahe yanje rero niyo Yesu arakiza, Yesu agira neza gusa norangiza mbwira abantu bagwaye bari ku musego abamaze kwihebura nta ngwara nimwe Yesu adakiza. Urumva ko je naringeze ahandi hantu ibintu bimbwira ngo vuza induru uri mu rusengero koma induru jya mwibarabara utera imigeri imodoka ziriko zirarengana ntacyo zikugira ntizikugonga. Urumva ko ivyo bintu vyari ibintu bitoroshe ntivyari vyoroshe ariko kubera kuntu natitirije nkavuga ati Imana sinzofa sivye mu ngore yawe n'umunsi n'umwe uwo gusenga ubaho. Murakoze cyane. Umuririmbyi yavuze ngo mu nzu y'Imana ni heza, atonyanga imigisha ni heza, n'ingwara zirakira kuko ni heza cyane gose. Cyane gose. Wogira ko uhimpanura ari umuntu nubwo abanisha umutwe gatonya gusa. Nubwo wumva ko yakantu gatonya gusa yo shaka kwandara abarose umwanya wo kwica yiryamira. Uhanura iki abantu bataramenya agaciro ko kuba mu nzu y'Imana? Jewe ikintu numva no bafashisha kuko kuba mu nzu y'Imana nabonye ivyo bintu n'Imana irabikorera ko cyane kuko hariho ikindi gishinga ntahe ariko mengo sinokizogishinga ariko je nigeze kuja ahantu mu kindi gihugu hanyuma umutware wanje acasigara mu bihano Imana ikimutembereza mu ngoro y'Imana ngo wabonye ko watanze uruhusha ngo uruhusha rwo kwambuka imbibe ngo wabonye cya kibanza yahora yicaramwo mu rusengero kigaragara ngo naho yoba aza akicara gusa je uhoraho birampimbara. Kwegereza Imana rero urumva ko biyihimbara. No hanura rero nk'abo bantu baba bagwaye bumva bishoboka ko boshika mu rusengero bohashika kuko niho no kwandara. Ego kuko no kwicara mu rusengero urumva Imana birayihimbara gose. Imana iguhezagire cyane gose. Birayihimbara kuko je nahabonye ubutabazi bukomeye nahabonye nahabonye ubutabazi bukomeye kuko ukutitiriza Imana uyegereza ukuyititiriza ukuyegereza ukuyigobera niko nawe ishishikara kugukorera. Ariko uciye ugenda hariya hariho ibice bikuzingazingirayo bikagutera kwiheba no kwihebura mu kuvuga ati njyewe ngomba ntitirize Imana ngomba ndayititirize ngomba mbwire Yesu bingoye Yesu nawe ntareka kukugirira neza. Aha muri Bibiliya hariho umurongo uvuga ngo izobacira urubanza rubakiza nahigira gute nahibatevye iradutevya mugaba iratebeka ruducira urudukiza urutugirira neza. Murakoze cyane rero reka tugarukirize hano. Murakoze cyane ku kanya mwaganirije abantu b'Imana. Imana yo mwijuru bahezagire namwe bahezagire. Karibu no hanyuma rero kuri IWACU BETHEL TV. Imiryango iruguruye. Ikindi gihe uzoza utubwira ibindi Imana yagukoreye. Imiryango iruguruye. Bakunzi bacu bakurikira ibiganiro bike bica kuri IWACU BETHEL TV. Turabashimiye cyane gose ingene mwabanye nacu. Turashimiye n'umutumire wacu natuganirije. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mushikaye gukurikira
ibiganiro vy'imbonesha kure yacu hazohaca ko ubutumwa bwiza, ntahe, amashimwe n'indirimbo byose byo guhimbaza Imana. Umwami Yesu abahezagire. Murakoze.